tuca muri byinshi elezima ko abagore tuba tugomba kubagira nibwirizwa duhabwa jewe narakora nkaruha amafaranga nje nkayarungika namara kuyarungika agacajya muhimbiri umukozi akasangira n'umugore wanje mbega aca ahindura responsibility noka ivyo narinjejwe nk'umuntu w'umugabo andi kutavyumva kutavyemera none yareka uwo mugore nawe naramaze no kwitahura man naramaze ni big deal sinumva nuko no bifata deje urabona ko meze nk'umuntu atanameze neza kuko andi umaze kuva mu gihugu ukaja mu mahanga ugiye kuronderera umuryango wagaruka ugasanga uwahoze ari umukozi cyangwa se muboyi wo mu nzu ariwe asigaye afata responsibility ugafashe mu rugo swat ugasanga yabonanye n'umugore wawe babaye nk'umugore ndumva ko sinekaniwe ndumva ko n'umutima urasimbagurika andi ibaze ngeze mu rwego guko mbonye umugore wese ariho kwisi uretse mama yamvyaye wenyine umugore wese mbonye no mwibarabara guke ntashobora kugira emotion yo kumwumvira abantu bararavye barumva ko bibashishe birabagora gutahura baragira kuri degré yo kumva ko mengo barananiwe baravuga ati rero ibi bintu trop c'est trop il faut que tu confirme umuntu tukamwereka ntazovagwa mu mazi ayita ikiziba barabagerageza kunyinyegeza kubera ko babona namaze kugera mu karere ariko inkuru ndayifise jewe naramaze kwitahura kuko bimaze kumba ko sinshobora kwiye umugozi ngo niyahure oya nk'umuntu w'umugabo cyanje umutima amenye abo nkabanza nkaraba mbega ejo hanje yamize gute pour le bien-être de la famille bo babikora nk'abinyegeza ariko jewe ndaza bukiye ndakurikirana ndamenya ukuri ndakurikirana neza ibintu ko bimeze ndamenya ukuri kwavyo STV every story matters. Yes bakunzi ba STV muraba mumeze benje meze fresh nkuko mubibona ni kubundi mwanya reka tubandaye tubifuriza umwaka mushasha mwiza twizere ko muko muraba mwawutanguye neza kandi mugiye kugiramwe ibihe byiza cyane jewe ni wa musore wanyu umwe abasha gukora byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh uno munsi nje muri look idasanzwe ni new look new MC and new year 2023 umwaka twifuza kugiramwe ibyishimo twifuza kugiramwe imihezagiro twifuza kugiramwe ibikorwa byinshi twifuza kuronka amafaranga menshi ariko twakoreye ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tugasaba abafana bacu bose badukunda badushigikira ni wabona kino kiganiro please sharinga cyangwa partage cyangwa sangiza abandi bantu bose kugira ngo ibintu bigende fresh nkuko mubibona rero ndi muindi mood idasanzwe mundi mwanya twahuye mu myaka y'inyuma twarahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye abatwitura abo twitura ariko benshi batwitura baba bafite ibibazo bitandukanye cyamitamo kuza muri iyi look mvuga ati ubu jewe nzoza ndakiza abantu biciye mu mpanuro biciye mu nyigisho uko biri kose n'ingabire Imana yaduhaye kandi n'ubushobozi cyangwa Imana cyangwa inguvu atari umuntu wese azifise kuko nimba ushobora guhuza abantu bari mu kibazo bagahuza kandi bikagenda neza nubwo atari bose bitworohera ariko turashimana niyo mpamvu no munsi nambaye ukunje kuvura umuntu nje kuvura nde muraza kumumenye tumumenye ko byinshi n'impamvu n'imvo zatumye bigenda ariko abantu bose bafite tubazo jewe nzobavura kabisa unsigaye ndi umuganga kandi rero muganga akomeye twagiye cameraman yes nkuko mubona rero twamaze gushika umutubire no turi kumwe yitwa George na nkuko twabibagiye muri introduction ikintu cyame duhera je ngo manda mupime umutima impamvu ngomba gupima umutima umviriza andi jewe sinkeneye kumenya ibyo biriko birambako sinkeneye kumenya ayo masentome cyangwa nibiki byo ko ngo ayo mutima ega nibisanzwe oya reka nibereho kunyene meze ibyo byo gupima umutima ngo menye ko nawe ugwaye ahubwo birantraumatiza oya reka gatumwe upima umutima kwanza andireka umutima wanje reka ugumutera gutya nta kibazo ipine basi woca wifatira sinyeneye kumenya ivyo bintu ofete andi sinyeneye kumenya ko ngwaye no mutima birashobora kuntera indi trauma irenze wewe wizeye kugwaye ntabyo nizeye nimbona mpenutse nzoye nuka none ngire gute umviriza kwanza andireka ipime kwanza tumbe ku mutima umeze neza yes George nkuko rero ubizi ikintu kimwe no kubwira Jesse ndi umuganga wo mu biganiro nta mutima nzi n'ingere bapima ntavyo nzi sino nuko nzi kibazo wagize kwanza pole sana bro
ndaguhe pole kuvyakubaye ko vyose ndabizi nubwo vyatanguriye mu rukurukuru pole sana bro kandi nizere kuno mwanya turi ngaha kugira ngo tubishire hanze bishoboka ivyo uza kumva ko bidashoboka ko vyoje hanze ntibijemo ariko icyo wumva cyogira undi muntu cyofasha undi muntu wese kwimba cyarakubaye ko wewe uwundi muntu kimwigishije kizomuhagarika byoba vyiza cyane uyu mwarigeze kumubona hariho story yigeze kuboneka kuri STV ariko Imana ishimwe yaragenze neza nta vyapfuye tubiza ko ico gihe na Queen yarimo kandi tumenyereye tubereka ivyari vyarabaye mu gihe vyoshe kandi mubibonemwo ivyo tubabwiye murashobora kumanuka canke tukabahereza link ico kiga y'ivyo biganiro mukazoca mubikurikirana ariko bizotugura gucishamwe amasanamu bivanye nuko ivyuma bitameze neza ariko kuwundi mwanya sijya mbere ndazi benshi muradukunda mudukurikiranye igihe kinini muraza kumumenya uno munsi ngo hari iki ntavyo ndamenya ariko ico nzi jewe n'umuntu nzi abaha nyene mu gisagara ca Bujumbura yitwa George afise imirimo yiwe akora tugeze no kwa musanga muri ville muri ministeri kanaka nubwo ntayibuka uno munsi turi kumwe ngaha mu kinama kuri Nueva Vista ikibanza ciza cyane twifuze yuko mwese muza murasohokera abantu mudukunda ikibanza ciza gifise ibintu teguye neza gikora neza gifise abantu bakora bien batwakira neza turabakunda cyane namwe mubashigikire uko biri kose George ramutse abakunzi ba STV Hello mwiriwe abakunzi ba STV ku bwinshi murabona ko ni televiziyo igerageza gukora bigashimwa kandi cyane haba harimo n'impanuro nyinshi surtout ku bajene tugabahimiriza gukora cyane kuko tudakoze ntidushaka gutera imbere by the way ndi kumwe na Andy MC nanjye ndi George nkuko bisanzwe ku basanzwe bamenyereye nitwa George kandi ASTV ni televiziyo cyane nkunda gukorana nayo muri ibi canka biriya murakoze aho nyene George n'umuntu jewe mperuka kera amatwa dusumira bari mu kindi gihugu nubwo tutarakimenya neza turaza kubimenya puisa ndibuka ko wigeze kubufitaniye ikibazo n'umudamu wawe mupfa gufuha ibiki baravyibuka bamupfa kwine ataco muhuriye ko niki byararangiye uno munsi turi kumwe ngaha George vyukuri nivyo wari warafashe urugendo bimeze gute duye inkuru yose muri rusange mu bisanzwe nari urazi ko abarundi bo bayamaze ngo akanyoni katagurutse reka menye yo bweze narabonye agashift ndabona akaraka izambia ndagenda ndamara hafi inane ndiko ndakora ndasiga umudamu n'abana n'umukozi wanashaka kuneza kurondera urugo n'umuryango ariko ubu naragarutse même si naho nasanze ibintu uko nabisize atari ko bitunganije ariko umugabo no kurya mu mutima amenye ukabandanya ubaho uzi ko umugabo utegezwa guhura n'ivyiza canke ibibi mu buzima bukabandanya ndi wahasanze ibibi nyabaki kuko ngo nta babana badakomana nta zibana zidakomanya amahembe ndetse nta rugo rutarurakaye agatotsi sinzi ko bavuga hari ikibazo nyabaki ngo nta nyambo ibura gahonzi nta n'urugo rubura akantu ariko dushobora kuba tukadukemura twizere ko ari ubuntu butoya ikibazo canje kiri big ni big deal sinumva nuko no bifata deje urabona ko meze nk'umuntu atanameze neza kuko andi umaze kuva mu gihugu ukaja mu mahanga ugiye kuronderera umuryango wagaruka ugasanga uwahoze ari umukozi cyangwa se muboyi wo mu nzu ariwe asigaye afata responsabilité ugafashe mu rugo swat ugasanga yabonanye n'umugore wawe babaye nk'umugore n'umugabo mu mwanya wahavuye ukagenda urumva ko ari ibintu biri ariko ibyo si byabaye na karorero sakarorero ni true story umugore wawe ni true story biriko biraba biri boy umukozi wo mu yes of course oya biduhe fresh kwanza nikibazo andi niyo ndavyibutse mba numva mbo ndanataha wanashaka n'ubu ndataha kuko inzu ni iwanje nije nayubatse ntawanyubakiye ntawanterereye ndacari ko ndarabisha amaso no kurondera ibimenyetso simusiga kugira ngo cefata decision nk'umuntu w'umugabo umukozi wawe agendana n'umugore wawe cyo kwinyegeza byo kubundi niko abisanze bo babikora nk'abinyegeza ariko jewe ndaza bukiye ndakurikirana ndamenya ukuri ndakurikirana neza ibintu ko bimeze ndamenya ukuri kwabyo erezima ko umugore we waguma bihakana ariko waca pembeni ukumva abantu barabivuga ikindi kira kabiri nkabona nyene n'ingene umukozi wanje agenda umenga ni wasigari serugo musanzwe yaransubiriye
gusa ndiko ndabirabisha amaso ndazi solution irategezwa kuboneka kuko mu mategeko ibintu byose biratunganye. None kora ibintu bimwe mu bintu bigoye wowe ukivyumva kwanza kuko sinizeye ko ari ibintu woba wumvise ushitse woba byumvise ushitse no mu Burundi cyangwa batangiye kuvyumva. En fait mu bwa mbere nabonye amapere menshi kuri WhatsApp. En fait hari abantu babibona ubwa mbere bakavuga ati by'urugo ntawo byinjiramwo akikausha bakabirabisha amaso ntihagire birebire babivuga ko bakavuga ati by'urugo ntawo kwirwara telefone umugabo kwa rugo muteranya cyangwa kugira gute, ariko end of time abantu bararavye bumva ko bibashishe birabagora gutahura baragira kuri degré kumva ko mengo barananiwe baravuga ati rero ibi bintu trop c'est trop, il faut que tu confirme no muntu tukamwereka nazo bavagwa mu mazi ayiti kiziba ibintu byaramaze gufata indi ntera. Umukozi inguti y'inyabuhira y'umukozi ugasanga niwe asigaye afata umwanya wawe andi c'est trop, ni ibintu bibabaje cyane. Baranasohoka bakagenda ahantu of course, ariko erezima ko batabikora bagerageza kunyinyegeza kubera ko babona namaze kugera mu karere, ariko inkuru ndayifise naho bagiye baraca hose. Urazi ko ugiye no muri hoteli ugenda ugasanga hari igitabo kiri enregistré n'amazina y'abantu byose urabifise. Umukozi wiwe. Yes, of course. Andi kutavyumva kutavyemera. None yareka uwo mugore nawe naramaze no kwitahura man, naramaze kwitahura ça fait 2 mois ndabimenye. Kandi umuntu w'umugabo urazi ko tuca muri byinshi. Elezima ko abagore tuba tugomba kubagira nibwirizwa duhabwa. Jewe narakora nkaruha amafaranga nje nkayarungika namara kuyarungika agacajya muhimbiri umukozi bagasangira n'umugore wanje mbega aca ahindura responsibility noka ivyo narinjejwe nk'umuntu w'umugabo uca bihindukira ku mukozi. Ivyo biriho byarabaye sinimba byo byarabaye kuri jeje nyene. Imana inyorohereze kugira ngo ubuzima buri imbere bumere neza. Peut-être na divorce ndayisabe kuko sinshobora kubaho muri ubwo buzima urumva maze kuronka imenyetso nk'ivyo umugore anci inyuma akabikora muri ubwo buryo urumva ko bidakunda. Kuko umugore amaze kunanira akagera muri yo degré umeze nk'umuntu arana n'umurozi ko no kwica yo kwica. Niyo mpamvu rero namaze kwitahura ndabyakira nyene biranyafecta birambabaza, ariko pour le moment ndiko ndamenya ni gute nokora kugira ngo mbananye nitunganye nk'umugabo. Erezima ko umaze kuba barabyaranye n'umuntu mukaba mufitaniye abana uca ugenda bukibuke kugira ngo abana baze gusanga babaye victime, ariko toujours nk'umuntu w'umugabo uri kuratunganye nyene ugomba kubaho mu buzima bw'imbere. Birashobora gushika ugasanga iyo kaje mu mutwe ati umugore wanje n'umukozi wanje ukababara. Iyo kaje kenshi uvyakira gute muri wewe? Nubu turiko turavukora ikiganiro ndumva bindimwo kuko ndinze asubiramwo amajambo nkaya nkavuga ibintu nk'ibi nika wanashakiye aza kuba biri bakuri jeje nyene no uvuga ngo iyi nika iri hose henshi cyane ugasanga umuntu agiye muri mission yamara kuja muri mission umugore agaca asigara muri ibi le monde entier ugiye gukurikirana usanga ariko ibintu bimeze gusa. Jewe naramaze kwitahura kuko bimaze kumba ko sinshobora kwiyumugozi ngo niyahure oya nk'umuntu w'umugabo cyanje umutima amenye abo abanza nkaraba mbega ejo hanje yameze gute pour le bien-être de la famille bimeze gute kuko sajyamaze kuba nkaba narayibonye. Jewe rero nije nsigaje gufata decision n'abantu bankuriye bashobora kumpanura impanuro nziza hama nkamenya umurongo ngomba gufata ubuzima. Uyo confidence ufise ko jewe mengo nkivyumva gusa je ndababaye we kumengo ufise uburemere mengo nguvu ni nyinshi. En fait sinzi ko nokubwira bavuga ngo Maria mugabo atembagwa mu nda kuko ndamutse nanavuye ngankaza nderekana ko mengi byabaye nibi nabiriye ntemwe musanga naguye no mu nzu, ariko ucamenye ingene ndabibamwo nkamenya ndabifata nkamenya ko atari jewe jenyene bibako ko nabandi bantu bishobora kubashikira. Raison pour laquelle naramaze kuyakira ça fait 2 mois ndabirimwo ku buzima ndabubayemwo nkamenya ivyo bintu ngene byagiye biragenda mbo. En fait andi birababaje cyane. Sangira umukozi n'umugore mwe musangira n'umukozi. C'est vrai. Kutavyumva andi uhora wumva umengo muhuye wawumva
wanashaka reka nagutera na histoire umukozi wewe naramwirukanye shitse namwe yatigenda muzuza murahurira hariya hirya ariko mu gihe umugore waguma yita twansumira ubwo umukozi yari yemeye yari yihagarara ko ati ni gwanje of course amaze kubivuga ariko yari kuje kuvugira gwanje iyo gwanje ariko aravuga ifa ko abigiriye hanze basi ariko mu nzu je nubatse nategeza kubanza gukura obstacle imbere yanje hama nkamanya ingene nitunganya mu nyuma ariko ico kibazo cyo kitakimbiri n'imbere erezima ko ntari no kugwana nawe ngo shwane nawe kuko ntiyabikoreye mu minere yabikoreye mu naciye ubwenge aranamwemera aramuha n'uwo mwanya urumva aramuha n'uwo mwanya amaze kuba yaramuhaye umwanya umva ko je ntokwiri Rwanda ndaja muri birebire sino kwiri Rwanda rurenganya n'uwo mukozi wanashaka kuko wakoze ikosa ndamubona niyo mpamvu niko ndaraba icyo nokora mu ntagiye birashika ukumva ishavurira bayiginshi umurengera kumva umengo hari ikintu kibi wokora ariko ndamutse nkurikije umutima ukuntu mbwira nosanga nakoze ibitemewe n'amategeko kandi maze gukora ibitemewe n'amategeko cyasanga par exemple yandi ishavu nogira nkafata umugore nkamukubita malgré que ari mu ngo mu ikosa hamagaba kabayo ncikanirako urumva ko amategeko yo ntazakora abako yampemukiye cyasanga abana banje bagiye kuba victime c'est mieux que ndabireka ku Faransa bavuga ngo on punit les imbéciles par le silence ariko decision y'icyo ushaka gukora ufise umugambi muzima ushaka gukora ku neza y'abana kuko twe twungukira mu bana iyo twavyaye abana tukabona bari hariya nibo bazoteza imbere nituzi ico bazovamo ejo bazodufasha tugeze mu zabukuru ariko ivyo biba byarabaye mu buzima ni valeur n'agaciro k'umuntu ahagararira kugira ngo valeur yiguma ari valeur bisigura ko mu gihe umugore wanje yakoze biriya doesn't mean ngo ncangenda ndamukwite no kumureka gusa nkamurabisha amaso gusa erezima ko iwe ryagaragaye ritabaricisha isuka ibi ni ibintu byambaye ko birambabaza ku buryo n'umutima wanje numva nibaza ko nzoja no gupima hypertension ndabe ndumva ko sinekaniwe ndumva ko n'umutima urasimbagurika andi ibaze ngeze mu rwego guko mbonye umugore wese ariho kwisi uretse mama yamvyaye wenyine umugore wese mbonye no mwibarabara guke ntashobora kugira emotion yo kumwiyumvira kwibaza ati jewe nkurikire basuriya ngire guke muri jewe ivyo ntibibamo yarambabaje arongera arambabaza kugira kuri degré yanyu ariko nuripimisha umutima pas encore ariko ndumva umenga muri jewe foko mbanza gukora iyo test nabaye traumatisé gose erezima ko biriko biragenda bihera kubera kwidesharge numva George reka tugushimire cyane bro twizere yuko ukwihangana wagize ubandanya kugira kandi twizere yuko bize abumvise impanuro zabo turazishaka muri commentaire kuko nizo zo guha ingufu nicyo ukora abo bimaze kubako bavuga ati nanje byarambaye ko yaba atari ku mukozi bikaba no kundi muntu ariko impanuro yawe irakenewe cyane tungira tubashimira cyane muri mwese mwadukurikiranye twizera yuko mugiye kugurwa neza n'impanuro z'uyu muntu n'ivyamubaye ko n'ukungene yitwaye aho yitwaye nabi ntutinye kumubwira ndetse ndabashimira nanje kuba mwakurikiranye ikiganiro canje ntegura kugira ngo tugira ico tumariye societe muri rusangi muri vie sociale bigende neza jewe niyo ntumbero nigishe mpanure mfashe ndetse ndyohere rimwe na rimwe ivyo yo bibaye ndumva ko nishimye cyane kandi ndumva ko hari ico nanje Maria bandi ndabashimiye cyane kuri uwo mwanya mwaduhaye mwese murakoze cyane STV Every Story Matters.